commissaire yavuga ngo abartiste ngo bagira ngo yo il faut que je le dise. Il faut pas être comme on a dit de là-bas. Quand on a 5 minutes à t'arrêter, il va t'arrêter yo. Il faut que tu trouves c'est une vraie contre-attaque du grave. Ça fait trop. On est dans un air, on va aller au Wassani ou yo. Et va me quitter à la bonne. Normalement, une minute au travail. Animation qu'on a réalisé. Ariko ikintu gikomeye ngaha sindashya kugaruka ko cy'abana bandika n'importe quoi bakagira atteinte à la vie de c'est un débat ikomeye cyane cyane hari abantu tumaze kubivugira kenshi na professeur arabitubwira ariko atugisha convention de 2005-2003 bamwe bavuga ko c'est kubabuza liberté bavuga ibihari. Hari ibintu usanga musanze mu bihugu byinshi bategekanya n'amafond abajanye leta itekagiye kiravota budget itegekanya pour le monde culturel pour les artistes hanyuma n'ama infrastructure yakivuze gatoya cerekeye ama infrastructure urashobora kubona igihugu cacu mwe basanga nta cyo bita donc les salles théâtre ishobora kwakira abantu benshi ugasanga donc ishobora kwakira abantu benshi ifise ama infrastructure ugasanga nta yiriho nk'ubu benshi iyo bagiye bariko bababwira nk'iyo bagiye gukora ibiteramo muri Institut Français du Burundi benshi bumvirije ama conditions bashiramo gucugira ubwo bakakubwira yuko utanga ukavuga bagaca babwira yuko à la fin donc sale wayifashe à la fin mugaca mugabura 50%. Benshi barabizi ama conditions baba hanyuma bagaca bana sale yari sanzwe iriho ryantuze Palais des Arts ugasanga iriko igwamo commerce ugaca uvuga rero ng'abantu kugira ngo dutere imbere bavuga ni industrie culturelle ugasanga en fait l'État ntidisponibiliza ama infrastructure ni kubijanye n'ibintu bya YouTube cyangwa ama platform asanzwe akurisha umuziki. Ejo Commissaire Ngabo Leonce yaratwigishije kubijanye cyo kugurisha ibikorwa by'abaririmbyi. Ariko kandi mumenye neza yuko muri kino gihe isi yarateye imbere cyane aho kera bagurisha amasede, kera bagurisha amakaseti, ariko no munsi ibikorwa by'abaririmbyi na cyane amavante yabo yabandiye. Alinye gute, alinye izo za YouTube, ariyo andi ma platform agurisha umuziki, ariho izo za Boomplay, izo za Spotify n'izindi nyinshi. Ariko kandi izi zose ugiye kuraba mu gihugu cyacu nizemerewe. Uno munsi abaririmbyi benshi ku isi batunzwe n'ivyo nyene tuko turavuga ama views. Iyo ashikanye ama views umuliyoni abafise amafaranga yinjiye muri account yiwe. Ariko kandi kuko tutazwi cyane ntituzwi on niveau ya YouTube cyangwa izo Spotify cyangwa izo Boomplay usanga bari ibyo barundi amafaranga bayaronka bayakuye mu diaspora kuvuga abarundi bakurikirana ibikorwa byabo bari hanze y'igihugu ndetse nayo ma platform amwe kirese YouTube izo zindi zozo uzugurenga mu gihugu urabwira bati uri muri ico gihugu ntiwemereye gukoresha izo platform kuvuga rero turasabye SNDH niba mushobora gukorana na ACT kugira ngo izo platform zose zemegwe ariko kandi turonke na access ya YouTube ukuntu ushobora kuronka amahera kuko ubwo buryo bwonyene abari byo ushobora kuronka murazi ama concert aragoye muri kino gihe kugira ngo ugire concert utegezwa kuronka stage salle cyangwa ama stade nukuvuga nshaka kuvuga yuko les artistes musicaux mu artistes bajya bacapa bakoriye bya sculpture cyangwa ajya makure batamba les slameurs ofite nabantu novuga batekanye mugabo abanyamiziki nukuri mu mbabarire nabantu harimo intambara idasanzwe rero abo bantu ntitubitegemwo
ibyiza bizobasohokamwo tanke yuko bonyene batari stable badatekanye mu mitima yabo nkuko komiseri Jacques yabitubwiye. No kuvuga iki je nosaba umugwi CNDH ko bafatira uruganda twe tutarimwo nabo yindi migwi yindi culturelle itarimwo bakabagirira uruganda rwabo ati gute nukuvuga nabantu bama mu gutukana entre yabo nyene kandi ivyo bintu batukana sinzi kubera ngira bo babishimira ama réseaux sociaux yama barondera ngo vuga bakabigirira ku mbuga mpuzamakungu. Ikibazo cha Elodie kivuga la place de la liberté d'expression, les limites. Undi mudamu yavuze ati twararengewe yakoreje n'indi terme n'ibindi bibazo byinshi twebwe turabinota mugabo nkuko muje kuvyumva avec Monsieur Ngabo Léonce la CNDH ntiyoshobora kuvyikorera byose dushobora ni kubireponda mugabo forerezement muri CNDH narababwiye ko mu marole atatu dufise hari nico bita role consultatif. Iyo role rero tuyikoresha gute kugira mere burya mu yavuze ati on espère ko bidaca biherera ngaha yakoreje terme y'ibintu byo bugari bwatwari comprendre ndibico biherera ngaha ati est-ce que la mise en application ya ma recommandation kuva ngaha bizogenda gute. Il plaidoyer rero yuko ba existence d'une structure iri hejuru y'ama institution menshi kugira abari korodona ibibazo by'abartiste. Si c'était moi qui le mettrais en place cyangwa impanura tworabira no kubindi bihugu kuntu vyagenze. Moi j'étais au Sénégal, muri Sénégal les artistes ni benshi et très divers nabone barufise ibibazo nk'ibi au départ hanyuma ils ont mis sur pied une grosse structure kugira bigende neza ntibayihaye mu politicien ntibayihaye umuntu wo muri novuga droit de l'homme bayihaye un grand artiste que vous connaissez yitwa Youssou N'Dour. Avec Youssou N'Dour qui est novuga un musicien, un artiste, un cinéaste urumva ni ari muri byose amaze kuba muri byose izo question ni nasubirayo nzoraba évaluation ho bigeze. Mais vraiment au Sénégal ça marche bien. Pourquoi ça ne marcherait pas très bien ici au Burundi? Article ya 28 de Constitution ivuga iti toute personne humaine a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles. Aho navuze vie privée ntagarutse kuri kimwe cy'ikambi igipolisi kuko nayo irafise amategeko ayiproteja. Ngira mvuge ko liberté d'office ni liberté ziri mu zindi nari nakivuze ejo no droit ziri inséré mu zindi kandi interaction yazo igendera ziri bita. Dufate mwibarabara umwe wese afise imodoka ishobora gushikana kuri 250 km/h et on ne limite pas de vitesse à l'heure, tout le monde est 250 km/h et qu'est-ce qui va se passer? Tout fait image yonyine. Igituma rero code de la route ni kwera kwibarabara rikoreshwa n'abantu benshi kandi ko rishobora gutera impanuka bisaba ukinga no kulimita ama liberté y'abantu kugira ngo nihagire ihonyanga yindi. Tugarutse kuba artiste, liberté d'expression. Liberté d'expression ni kubera yuko ikivuzwe ikiba exprime mu buryo bwose gifise impact kigira. Ishobora kuba nziza, ishobora kuba mbi, cyane cyane kuri Elodie ndavuga ico yise mouvement d'influence. Mouvement d'influence ishobora kuba negatif canke positif. Iyo liberté ibuza yuko zica kuba negatif. Zaba negatif kuri sens kuri échelle nini canke ku muntu. Akarorero k'ikintu cakozwe muri liberté naho tutavuga liberté ico gihe mega siho nari sigitibuka ariko kibi cyane ku Burundi inanga ya maconjo. Nitwa Ishimwe Mbonihankuye Elodie Diane ndi umuslameuse wo muri association Jewe Slam nkaba ntwara festival Vuga 2e édition.
akamaro iyi nama izogira mu gihe ibyavugiwe ngaha anya byoshirwa mu ngiro nuko umu artiste wo mu Burundi azotera imbere, azobona akarusho mu vyo akora kuko nk'amategeko yiwe azoyamenya gusumba ivyo ategerezwa gukora n'ivyo arekuriwe, hama abandanye atera imbere, ibintu bibandanye bija mu buryo twevita gukora ibintu bitandukanye n'amategeko cyangwa n'ivyo turekurirwa n'amategeko. Nka jewe nk'umuslameuse mu byo dukora muri Islam, intambamyi nyinshi dukunda guhura nazo ni ukudashigikirwa bikwiriye kuko birasaba kujya Islam, birasaba kuja kuri scène koganiza ama soirée ama scène Islam, donc birasaba uburyo butari buke, donc ikibazo tugira cyane n'ubya abadushigikira. Hama ikindi kibazo gikunda kuhaba ni cyahantu to dukeneye gukorera rimwe utaharonkera impusha bivanye nuko utawubire kuri wa hantu utakwemerera, ahanini ni ivyo.